Haleluya, shengero ry'Imana, nshuti z'umusaraba, ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wacu. Ndanezerewe cyane gose muri kano kanya kugirirwa ubuntu n'Imana, kugira ngo nyage canke mvugane na bene data ijambo ry'Imana. Imana yanshize ku mutima kugira ngo nganire n'ubwoko bwayo. Kwizina nitwa Abeli Mbonimpa, nkaba nagiriwe ubuntu uno munsi, nkaba nahawe ijambo ry'Imana kuza kuyaga namwe. Turi hano turashima Imana yatugiriye neza kugira ngo dukorere Umwami wacu Yesu umwanya ukiriho. None rero mwene data, intumbero y'ijambo ry'Imana Imana impaye kugira ngo tuganire iratubwira ngo kwitegurira ubwami bwa Mesiya. Ngoba witeguye kwinjira muri ubwo bwami? Ubwami bugiye kuza, Yesu Kristo agiye kuza kugira ngo azane ingoma yiwe maze yongere kwima ingoma. Yesu agiye gushira ingoma, ubwami bugiye kuba Yerusalemu, kandi Imana igiye kuza maze yongere kuza gucira urubanza abari mu isi. Mwene data rero, imbere ya byose kwiri ijambo ry'Imana yo kwitegurira ubu bwami bwa Mesiya bugiye kuza, ndakuraritse kugira ngo utega amatwi maze wumvirize, hanyuma tuyaga amajambo y'Imana. Imbere ya byose reka tubanze duhamagare Umwami w'Imana abane natwe muri ijambo ryayo, mwiri ijambo ry'Imana tujye gusangira. Umwami w'Imana bari wabana natwe muri byose. Reka dusenge Imana. Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuri iri jambo ryawe ryera rizima. Urakoze Mwami kunyemereye kuvugana n'ishengero na bene data iri jambo ryawe. Mwami ndagushimiye, ibisigaye nyakubahwa bane nanje, kandi uhezagira umwe wese kuri ubu butumwa bwiza. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo tubambiye ku musaraba Karuvari Golgotha. Amen. Haleluya. Dusoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Daniyeli, igihimba n'icindwi, maze turasoma duhereye ku kigabure duhereye ku murongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. Maze nca nifuza kumenya ivy'ukuri vy'igikoko ca kane cari gifise itandukaniro na bya bindi byose, kigatera ubwoba butavugwa, gifise imihaha y'ivyuma n'ivyara by'imiringa, catabagura kikajanjanga ibisigaye kikabisiribangisha amajanja yaco. Kandi nifuza kumenya ivy'aya mahembe 10 yari mu mutwe waco, n'ivya ryarindi ryamera rigatembagaza ya yandi atatu, niryo rya hembe ryari rifise amaso n'akanwa kihayagiza, ryaboneka ko ari rinini kurusha yandi magenzi yaryo. Maze nitegereje mbona iryo hembe rirwanya bera rirabanesha, gushitsi wa mbere na mbere aje atsindishiriza bera bisumba byose, nuko igihe kirashika abera begukira ubwami. Haleluya. Umurongo wa 23. Maze wa wundi arambarira ati, ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane kw'isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose buzotabagura isi yose, buyisiribange buyijanjange. Kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwaduka mw'abami 10, maze mu nyuma zabo hazoba uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. Umurongo wa 25. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Ariko imanza zizoshingwa bamwaka ingoma yiwe, bayikombore bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganje n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho,
kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwene data umva, tega amatwi. Uyu munsi ndakuzanira ijambo ry'Imana rivuga ngo kwitegurira ubwami bwa Mesiya. Ubwami bwa Mesiya bugiye kuza. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza kwima ingoma yiwe mu isi. Muri ico gihe mwene data urasabwa kugira ngo witegure, urasabwa kugira ngo ube maso, urasabwa kugira ngo witegure gusanganira ubwo bwami. Haleluya. Turiko turumva amajambo y'Imana atubwira iby'igikoko ca kane. Igikoko ca kane, iki gikoko ca kane ndagira ngo gusobanura iby'igikoko ca kane catanguranye no mu bihe by'isezerano risha, igihe Yesu Kristo yamara kuduzwa mu ijuru. Turibuka yuko ubutegetsi bw'abaroma, Empire Rome, yaciyiza irasenya urusengero rwa Yerusalemu, bafata abayuda barabirukana barabahinda. Abayuda bamaze hafi imyaka yababa 2000 bari mu bunyage, bari hanze y'igihugu cyabo. Nuko rero biragaragara neza yuko i Roma hariya muri yo antikristo yacitangura gutoteza ubwoko bw'abera, yacitangura gutoteza abigishwa b'Umwami wacu Yesu Kristo. Maze muri ico gihe ubwo bwami nibwo bwaciye buzana buhindura amategeko, buhindura amabwirizwa y'Imana, bukuraho ibwirizwa rya kane rivuga iby'isabato. Ubwo bwami bw'abanyaroma bukuraho ikarendiriye y'Imana yo muri Bibiliya. Muribuka neza yuko ayo majambo abivuga kandi abisobanura yuko Yesu Kristo igihe yazuka hari ku munsi wa mbere, ariko noneho ubwo bwami bwaciye bufata burahindura. Umunsi wari kwitwa uwa mbere bawugira uw'indwi, umunsi wari kwitwa uw'indwi bawugira uwa gatandatu. Ari navyo byatumye antikristo aca afata ikibanza, atangura kwivuga yuko ari we nyakubahwa, ati ni jewe Mana. Y'amajambo y'agatituro yo gucobogoza Imana Daniyeli yari yarabihishuriwe, abivuga igihe kitaraza, igihe kitaragera. Daniyeli yavugishijwe ibyo hari haciye imyaka myinshi bitaraba yuko hazoza umwami yikomantaza yigira gahambaye. Mwene data ndagira nkubwire yuko aya majambo ari amajambo akomeye, kandi ugomba kubera maso ubugingo bwawe kugira ngo wicare witeguye, umenye yuko iyi ari nzamba yo gusemerera iri kwirabwira ubwoko bw'Imana aho buri hose, kugira ngo tumenye ko tumuri bya ibihe byari byaravuzwe kera, byari byaravuzwe yuko tuzoshika mu gihe aho uzosanga antikristo yigira gakomeye. Nuko rero hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo kijya gikoko cyariho kandi kitakiriho, kandi ngo ico ubwaco kizoboneka cyongere kugaruka. Ari naco gihe tugezemwo uno munsi, isi yose irimwo irakangurirwa kugira ngo abari mu isi bose baje gufata incanco n'ingingo kugira ngo bikingirize. Ariko ibi byose namangetengete ya antikristo arimo arashaka gushiraho icapa c'amajana 666 ku bantu. Mwene data kanguka, nagira ngo nkangurira abantu bose aho bari hose, nagira ngo nawe ngukangurire musore mwigeme, mugabo mushinga ntahe, aho uri hose wicara ubizi yuko iki gihe turimo ari gihe cyo kwikangura. Mwene data ni wikangure, maze niwamara kwikangura uheze rero ube maso, hanyuma dufatanye kuzamura ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ati ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso. Iki kimenyetso kigiye kubera icawe n'amahanga yose, maze umuhero w'isi uzocushika. Ndagira ngo ubutumwa bwiza bukubera ikimenyetso, ikimenyetso cyuko Yesu ari hafi, hagiye kuza ubwami bwa Mesiya. Kuko inyuma y'iyi nouvelle ordre mondiale iri kwirashingwa mu isi, hagiye guca haza ubwami bwa Kristo. Haleluya. Kuko uyu antikristo bazomukuraho bamukombore, ingoma yiwe bazoyihenebereza, kuko uko bagiye kumwimika niko bazomukuraho, kandi azokwicwa, kandi azofatwa mpiri. Ijambo ry'Imana atwereka neza yuko igihe Yesu azozira, azomuhuha impwemu ziva mu mazuru yiwe, maze muri ico gihe antikristo azohita kabirana, bazofata ca gikoko maze bagikombotoze bagitema umuriro. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihabwe icubahiro. None rero ubwo bwami bw'Imana
kugira ngo tubwinjiremwo hasabwa iki? Mwene data, urasabwa kugira ngo ubutunganye umutima wawe, urasabwa kugira ngo wihane, urasabwa kugira ngo uhindure amateka yawe, maze usabe Yesu guhindura amateka, maze amateka yawe abe masha. Kandi n'imigenzo y'amadini yahenze abantu, bagahenda abantu, baharura kalendari itaribo, ikalendari itariyo, kalendari ya yindi itariyo y'abapagani, iyigiye kuvaho, hasubira hagaruke kalendari y'igihe ciremwa. Imana yacu irema yaremye ikurikije kalendari yayo, kandi iyo kalendari yayo ntiyigeze ihinduka mu ijuru, ntiyigeze ihinduka muri Bibiliya, ariko ubupagani aho bwinjiriye mu idini bikinjira mu ishengero, niho kalendari baciye bakira kalendari zishasha. Izo kalendari zishasha rero zigiye gukurwaho, maraya agiye gukurwaho, idini ry'ikinyoma rigiye gukurwaho, abanyabyaha bagiye gukurwaho, ubutegetsi bw'isi bugiye gukurwaho, ivyigiza gakomeye n'ivyigiza gahambaye byose bigiye gukurwaho mu izina rya Yesu Kristo, maze haze ubwami bw'Imana, Imana ihabwe cyubahiro. Reka twongere dusome andi majambo ariko aratubwira ibijanye n'umuzo w'ubwami bwa Mesiya. Dusome mu gitabo cyavugishwa n'Imana Daniyeli muri iki gihimba cindwi nyene, duhere ku murongo w'icenda tugeze ku murongo wa 14. Haleluya. Daniyeli abona uwa mbere na mbere anesha bya bikoko. Dusome mu izina rya Yesu. Nkomeza kwitegereza, bakiriko barashiraho intebe z'ubwami, maze haza uwa mbere na mbere aravyagira, imyambaro yiwe yera nka sheregi, kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere. Intebe y'ubwami bwiwe yari nk'iyibirimi vy'umuriro, kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka. Uruzi rw'umuriro rwiwuruka ruva imbere yiwe, ibihumbi n'ibihumbi baramukorera, kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe. Imanza zirashingwa, ibitabo birazingururwa. Naritegereje ico gihe kubw'ijwi rya ya magambo yo kwihayagiza kagahembe kavuga, nkiriko nditegereza ca gikoko kiricwa, umuvyimba waco uraherengetera. Haleluya. Utabwa mu muriro urayigira. Haleluya. Kandi na vya bikoko bindi inganje yavyo birayakwa, ariko vyongera gukubaho gushitsa igihe kinaka. Kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize nyambona haje ubusa n'umwana w'umuntu, azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere, baramumushikiriza, aca habwa inganji n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe n'ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Mwene data, Yesu Kristo agiye kuza, kandi yazoza kwisi, azoza n'inganji mwisi, azoza afise icyubahiro, azoza afise ububasha, azoza afise ubushobozi, azoza afise imbaraga n'inkomezi. Yesu Kristo intambwe mu muryango wa Yuda agiye kuza kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Antikristo, agiye kuza akureho ivyo bariko barapanga, bariko barashiraho ngo ni nouvelle ordre mondiale. Ivyo byose bigiye kuvaho, nubwo shetani agiye kuza yikomantaza muri iki gihe gito, ariko afise akanya gato. Iyi saha imwe agiye gukora, iyi saha imwe Bibiliya tubwira ngo bazotegeka isaha imwe, ngo babami 10. Nuko rero ngo bazoshira kuri Antikristo ku ngoma, nuko ariko ngoma yiwe igiye guheneberezwa. Haleluya. Kuko Yesu Kristo agiye kuza, niyamara kuza niwe azofata Antikristo amute mu kiyaga caka umuriro. Bibiliya iratubwira yuko agiye gutabwa mu kiyaga caka umuriro. Ngo ca gikoko kiricwa, ico gikoko ni ikindi, ni shetani, ni Antikristo, ni wa muvugishwa w'inyoma. Ngo nibindi bikoko ingoma yavyo birayakwa, kugira ngo ingoma yose mu isi ihabwe ishikirizwa abera bisumba byose. Mwene data, narimo ndaguteguza ndakubwira yuko abera aribo bagiye kwegukira ubu bwami bw'isi. Ubu ni mureke mubanze mwirinde, muyanje ivyisi, mureke abisi barakora ibyo bishakiye, ariko mu minsi itarambiranye iyi ngoma yose igiye gushikirizwa ubwami abana b'Imana. Iyi ngoma yose igiye gushikirizwa abera bisumba byose.
haleluya. None rero mwene data niwitegure umenye yuko Yesu agiye kuza gushinga ubwami. Ubwo bwami agiye gushinga azogarukana amategeko y'Imana ayasubize ku murongo, azosubiza imisi yari yarafuditswe, imisi y'iremwa guhera kuwa mbere gushika ku musi w'indwi. Iyo misi yose igiye gusubizwa ku rutonde rw'Imana. Ikindi ca kabiri, ubutegetsi bwari bwarahawe Adamu hariya muri Edeni bugiye gusubizwa mu maboko y'abana b'Imana. Abera bisumba byose bazosubizwa ubwami bwanyazwe Adamu na Eva muri ryatongo. Ubwo bwami n'ubutegetsi n'ububasha bigiye gusubizwa mu maboko y'abera. Haleluya. Twibuke yuko igihe Adamu na Eva bacumura, ubwami n'ubutegetsi n'ubushobozi n'ububasha baciye babwakwa, maze buja mu minwe bwa Luciferi bwa Antikristo ariwe Shetani. Ariko Yesu yaraje aza mw'isi, araza afata ca gisato akinyaga urupfunguzo, maze amutsinda hari ikuzimu. Yesu ku munsi wa gatatu arazuka, arazamuka, asize atsinze Shetani n'ingabo ziwe, asize atsinze abadayimoni. Yesu yarazamutse, haleluya, amashimwe ku Mana. Nuko rero Yesu amaze kunesha yaraduze mu ijuru, aravuga ati nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, ati nanje munyizere kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Nuko rero mwene data ndagira nkubwire yuko igihe Yesu azorangiza gutunganya ivyicaro byawe, aracakurindiriye wowe utarakizwa, aracagutegereje wowe utaraheba ubwo busambanyi, aracagutegereje wowe utaraheba kaboregwe, aracagutegereje wowe ukiri umusuma, aracagutegereje wowe uciyorobeka mu ishengero, aracagutegereje wowe ukivuga yuko isabato iri ku munsi wa gatandatu, canke ukavuga yuko yanakuweho. Abandi bagahindura iminsi, abandi bakinezererwa mu by'isi. Yesu aracagutegereje ngo uhindure imvugo, aracategereje amashengero y'abana b'Imana yuko bahindura imvugo, bakava inyuma ya Antikristo, bakava mu rujijo, bakava mu buzimire, bakoya gushigikira ibinyoma. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abashakanye n'abasenga ibigirwamana, mbere ngo n'umuntu akunda kubesha akabikora. Nawe muba benshi udahinduye ururimi urimwo, udahinduye ururimi. Reka gufudika ibiharuro by'Imana, reka gufudika ico Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze yuko Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, ariko uri kuravuga yuko yazutse ku w'indwi. Urumva uri kuranyuranya n'ibyanditswe byera. None rero mwene data, hinduka, vayo, sohoka, uve muri Babuloni, maze uveyo ukuri kose, ukiza amagara yawe, maze uhunge ntupfe. Yesu Kristo ari hafi. Yesu Kristo agiye kuza gutora umugeni wiwe. Nukuvuga ngo ubutegetsi canke ubwami bw'isi bugiye guhera, bugiye guherengetera. Ubwami bw'isi bugiye kuvaho, nouvelle ordre mondial igiye kuvaho. Abategetsi bose bigize gakomeye, bose bagiye gukura ishapo, bakura inkofero, maze bapfukame munsi ya Yesu Kristo. Nukuvuga ngo indimi zose zo mw'isi n'amavi yose yo mw'isi n'ibyo mu ijuru n'aby'ikuzimu yose azopfukama imbere ya Yesu, bavuge bati ni wewe Mesiya, ni wewe Mwami w'abami. Rero ubutegetsi bwose bugiye gukurwaho. Ikindi ca kabiri, ubutunzi bwo mw'isi bugiye guhera. Ubutunzi abantu bishimira, hari abantu benshi bariko barifatisha, bariko baravuga bati ubu rero tutakize n'ingoga ngo twiteze izo nshinge, nituzoronka za pasiporo zo kurira indege, nituzoronka za pasiporo zo kuvoyaja, nituzoronka uburyo bwo kuja gutembera ahantu hameze neza, ahantu hameze neza, kuri za parike, kuza kwikinira, kuza kwinezereza, kuja mu maresitora, kuja mu mahoteli, kuja kwinezereza. Ati none reka tugire n'ingoga twakirwa rucanco. Ariko ndagira nkubwire yuko iyi ni systeme satanike irimwe irashira abantu kuri nouvelle ordre mondial, ngo abantu bose basigara bakontorogwa hariya muri systeme bakubona. Kuko iyo baguteye rujya rushinge, baca bafata nimero yawe bakayandika, baba bagufise n'amazina yawe n'imyirondoro yawe, eka ukuri kose baba bagufise. Mwene data, umenye yuko ibi byose bigiye guhinduka, nawe ukwiye kuba maso. Hari ikindi kigiye kuvaho, icubahiro cyo mw'isi kigiye gushira. Abishimiye ubutunzi, abishimiye agateka ko mw'isi, abishimiye ibyubahiro,
abishimiye ibiti mu nzego, haba mu madini, haba mu buryo butandukanye. Ivyo byubahiro byose bigiye guherana na kino kiringo ca none. Ubwami bugiye guhabwa abera gusa. Yesu Kristo yaravuze yuko wabaye mwizigirwa kuri gito, Yesu agiye kuzomuha kugaba byinshi, maze amubwira ati injira mu munezero, injira mu munezero wa shobuja. Wahawe itaranto 10, wahawe mina 10, azohabwa kuyobora ibisagara 10. Wahawe mina 5 kunkamwe izindi 5, Yesu azomuha kugaba ibisagara 5. Mwene data, none muri zangabire wahawe, muri bya bikorwa byo mu ishengero, uri murabikora gute? Ndagira ngo mbaze umuntu w'umuririmbyi, kumenga uririmba widoga canke widodomba, none bizogenda gute niba kubaza itaranto yawe ico wayikoresheje? Wewe muvuga butumwa, wa Imana yaraguhaye ingabire, urarota ukahishura iguri kuravuga ubutumwa, ariko bwaca mu gitondo ukabivamwo, ukabona yuko ataco bimaze. None izo ngabire, nizo mpano, nizo taranto, nizo mina wahawe bizogenda gute? Yesu niyaza agasanga aho kugira ngo wunguke atana kimwe wigeze ikora, atana kimwe wigeze ukora. Mwene data, ni kibazo kuri wewe. Nagira ngo mbaze umuntu wese ariko aranyumva, umaze kuzana abantu bangahe kuri Yesu? Umaze kubwira ubutumwa abantu bangahe muri mu buzima bwawe? Ijambo ry'Imana riratubwira yuko abagize ubwenge bazokwakaka nk'inyenyeri, kandi ngo nabashikanye benshi ugakiza bazokwakaka nk'inyenyeri nk'izuba hariya mu kirere. Mwene data, kora umwanya ukiriho, koresha ingufu Imana yaguhaye, maze ukwiza ubutumwa bwiza, usemerere, ubwira isi yose n'amakungu, ubwira amahanga yose n'indimi zose ko Yesu ari umwami, ubabwire ko Yesu akiza, maze wongere gukizwa, wongere kwakira umwami Yesu. N'ayahandi ho igihe kigiye kurangira. Ndagira ngo nkubwire yuko hari igikoko cariho kandi kitakiriho, kandi kigira ngo kize kuranduka. Reka dusome ayo majambo uca utahura, umenye yuko turi mu butegetsi bwa bundi bw'abanyaroma, bwa butegetsi bumwe bwahitana abantu bukabatemagura, bagatemagura abana b'Imana, abigishwa, abantu banka gusenga uwo mwamperere Konstantino n'abandi bose, bamwe ba Nero, eka n'abandi tuzi amazina. Ugiye kuraba muri historia barakwereka yuko abo bategetsi babobrije abantu kubasenga nk'Imana. Wahirahira ukavuga yuko Yesu ari Kristo, ari we mwami, baca bakwica. Kandi umaze kuvuga ati uwo mwami, uwo mwamperere ukaba ari ushira mu kibanza c'Imana, icaca gikorwa baca baguha umuhuri, bakaguha igipapuro kikwemeza yuko wemerewe, urashobora gukora ama business yawe ushaka muri ico gihe. None rero ndagira nkubwire ngo yuko ari byo bigiye kubaho muri iki gihe. Uzemerwa rucanco, bazomuha igikarata cemeza yuko yamaze kuronka uwo rucanco. Nuko rero nico kintu jambo ry'Imana ariko riravuga ngo igikoko cariho kandi kitakiriho, ariko kigira ngo kize kuranduka, ariko kizosiga giciye ibintu. Mugabo nubwo kizoca ibintu, nagira ngo ndemeshe mu Kristo, ndamubwira ntirema kandi ushishikare gusenga. Hanyuma rero tube turi ku rugamba, tugwana intambara nziza yo kwizera. Dusome ivyahishuro Yohana igihimba ca 17, maze dusome duhere ku murongo w'8, dusome twumve iki jambo ry'Imana rivuga. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 17, turahera ku murongo w'8. Iki jambo ry'Imana ririko riravuga, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduje kive ikuzimu kije kuranduka. Kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo c'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho, kandi kizoboneka. Umurongo w'9 uravuga ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira. Imitwe ndwi, iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko, kandi niyo bami ndwi. Abatanu barakombowe, umwe ariho uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico ubwaco n'ubugira 8, kandi n'umwe muri babandi ndwi, kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe.
abo bahuza inama bahaca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Haleluya! Jambo ry'Imana riko riratubwira neza yuko abahamagawe, abatoranijwe, abayobotse bazoba bari kumwe n'umwagazi w'intama igihe kigiye kugera aho Yesu Kristo agiye kuza kugira ngo agwane urugamba rwa mwisho, agwane intambara ya nyuma. Azoza gufata iki gisato, iki gikoko, uyu antikristo ariko arashaka kwikomantaza muri ibi bihe byacu. Nuko rero yibaza ngo agiye gushinga ubutegetsi hano mu isi, ariko ndagira nkubwire yuko byose bigiye gushira, bigiye kurangira vuba cyane. Abavuga ubutumwa mushishikare muvuga ubutumwa, abasenzi mushishikare musenge cyane, muje ku mavi tubandanye turamirize. Ndagira ngo ntere umwete umuntu wese anyumva, ndamubwire nti Yesu ari ku ngoma, ndamubwire nti Yesu araje kuza gushinga ubwami bwa Mesiya bw'ikinyagihumbi. Hagiye kuza ubutegetsi bw'imyaka igihumbi, aho Yesu Kristo azoba vyagiye Yerusalemu, kandi abakristo bazomutwarira, isi yose izocika ubwami bwiwe. Rero iki gikoko cicaye hariya, ngo iyo misozi indwi ngo niyo maraya yicaye kuwo mugore. Iyo misozi iri dini ryamye na kera rishinzwe hariya kuri buriya butegetsi bw'Iroma, ariko ndagenda kugira yuko igihe kigiye kugera ngo iki gikoko cariho, ca gikoko cahitana abakristo kikabica, ca gikoko cahitana abantu kikabamara, ngo kigiye kugaruka, ngo cariho kandi ntikikiriho. Haraciye imyaka cizimanganije, haraciye imyaka ciyoberanije, ariko ubu kigiye kuhindura indi sura, maze kizane amategeko mu isi yose, amategeko ku batuye isi, ngo umuntu wese atazogisenga azicwa, ngo umuntu wese atazogisenga ntazoja mu isoko, ngo umuntu wese atazogisenga ntazaba yemerewe kugira ngo aje abantu bamubona. Ariko ndajyana nkubwira yuko ivyo byose ari iterabwoba. Iki gikoko kigiye kubaho, kigiye kuza kuranduka, kandi ntawe uzosira kukibona ukundi. Haleluya! Uhoraho abwira Abisirayeli ati nimukebuke inyuma murabe abanyegiputa babakurikiye kubagwanya, ati uko mubabonye uyu munsi ntimuzosubira kubabona ukundi. Muri ico gihe Imana ibata muri ca kiyaga, bose bahonerayo. Niko n'uyu antikristo agiye kuba, mumureke akora ivyiwe, ariko igihe agiye kuza kize kugera aho uyu antikristo atazosubira kumubona. Ivyo ariko arikoresha ubu nabikore, ariko igihe ciwe kiriko kirarangira. Haleluya! Haleluya! Imana ihabwe icubahiro. Yesu rero akugirire neza mwene data, ngo ico gikoko ngo kizogera ko abantu bose bo mwisi bagisenga, ngo umuntu wese atanditswe amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama, nukuvuga ngo azogisenga. Mwene data, ndagira nkubwire ndakugabisha nti ntuzuhirahire ngo wiyandikishe muri iyi nouvelle de mondiale. Izina ryawe urariryumako, izina ryawe umubiri wawe ubugingo bwawe urabugumako, kuko uwo wakiriye arakomeye gusumbya uri mu bisi. Yesu Kristo n'umwami w'abami. Ntuze usubize inyamasi inyuma, ntuze usubire inyuma ngo wemere kwiyandikisha muri aya mategeko y'abisi. Urazohagarara ushikamye, maze udupfuka musenge, wemangira umwami wawe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ngunesha, ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, ngo nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Haleluya! None rero mwene data wamuyoboka, Yesu Kristo nabihere gucubahiro, Yesu Kristo nabihere gucubahiro. Basi rero kubw'ivyo ndagira ngo ndarikira umuntu wese, mwene data wikangure, witegure kwakira ubwami bwa Mesiya. Ubwami bwa Mesiya bugiye kuza, Yesu Kristo agiye kuza n'ubutegetsi bwiwe mu isi. None uriteguye? Ndagira ngo umuhamagaro w'abantu bose biteguye baze dufatanye isengesho. Mwene data ugomba kwakira ubwami bwa Mesiya, ngwino dufatanye gusenga. Wewe wumva ufise umutima wo gucira urubanza, kaze dusengera hamwe, kaze ndagusengere. Urakeneye amasengesho, urakeneye kuhagirwa, urakeneye kwihana, urakeneye guhinduka, urakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Haleluya! Wewe wamaze kumva ijambo ry'Imana, birakwiye yuko wongera kwakira Yesu mu mutima wawe, maze uhamagara Imana, maze Yesu akugirire neza. Yesu abane nawe.
Yesu akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nuko rero abagiye gusenga bose ndabahaye ikaze kugira ngo ubwami bwa Mesiya mubwakire. Ndagira ngo nsengere umuntu wese yemeye gupfukama, ndagira ngo nsengere umuntu wese yemeye guca bugufi, hanyuma amaraso ya Yesu Kristo akuhagire cacaha bwabupfuna bwabuzimire hamwe shetani yaguhenda akaguteza ibyifuzo bibi, akaguteza ibyaha, ugasanga uriko urazimira. Mwene data, jambo ry'Imana ravuga ngo barimwe mwisuzuma kuko arimwe mwiyizi. N'igihe ciza cyo kwiyeza, n'igihe ciza cyo kwisuzuma. Rero gira ningoga kuko inzamba y'akabanga igiye kuvuga, igiye guhamagara bera. Inzamba y'akabanga igiye guhamagara abantu abakijijwe, abiyejeje, abitunganije aboze mu maraso ya Yesu Kristo gusa niho bagiye kumva ya nzamba, niho bagiye kuzamurwa, niho bagiye kuduganwa mu bwami bwo mu ijuru. Rero uce bugufi mwene data, hanyuma dufatanye iri sengesho muri kano kanya. Ndagira ngo nsengere umuntu wese anyumva, umuntu wese ambona, umuntu wese yumva uyu muhamagaro, ngwino kwa Yesu. Yesu arakugomba, nyaruka nyaruka nyaruka, wewe uri nyuma nawe usigaye aho uri hose ndakubona. Yesu arakubona, Yesu arakuzi, Yesu arakumenya. Raba huri ni wirabaze mu mutima wawe. Yesu arakugomba, aravuga ati nyaruka uze kwa Yesu bigishoboka, kuko ejo ho bucana yandi, ejo bucana yandi, kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugiye kugera igihe buhagarare. Abatakiriye Yesu Kristo bagiye gusigara bamaramaye, abatakiriye Yesu Kristo bagiye gusigarana na ca gisato, bagiye gusigarana na Antikristo, bagiye guhabwa bw'akarabo ka vino, kubera yuko banse kwakira umwami Yesu bigishoboka. Tugiye gusenga Imana yacu nihabwa icubahiro. Ndagira ngo dusubiremo amajambo maze usengera isengesho uvuga uti mwami Yesu, ndagusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byanje byose. Nahora mvuga ibinyoma, nahora ngendera mu majambo y'ibinyoma. Ndihanye mwami kugira ngo nje mvuga iby'ukuri muri Bibiliya no mu vyanditswe byera, umpe kugendana n'amajambo yawe y'ukuri. Mwami wanje Yesu, ndasabye kugira ngo amazina yanje yandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo, maze uyafute mu gitabo cy'abapfuye, uyandike mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama w'Imana. Wera Mana yanje, ndagushimiye kumbabariye ibyaha byanje byose, ndagushimiye yuko unyegeje, ndagushimiye yuko unyuhagiye. Urakoze, ndakwihaye. Ndasabye unyoze mu maraso yawe igiciro kinini, guhera uyu munsi mbicare mugisha. Urakoze mwami, ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wera Mana yacu, ibirenge cyawe byose ndatanze amashimwe mwami kuri abantu bose amaze kumva ubutumwa bwiza. Mwami ndabasengera, ndabasabira kugira ngo mwami wongere kubagirira neza, maze ubaharire ibyaha byabo byose, maze amazina yabo mwami wanje Yesu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami ndasenge mwene data wari wese ari hano yamaze kumva ijambo ryawe, mwami umugirire neza kandi umuhingure, maze umuvuga uti umugire icaro mugisha. Ndasabye mwami amazina yabo yongere kwandikwa mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Mwami Yesu, ko umuntu wese yamaze kumvira ijambo ryawe, mwami umuhe gukizwa no kwihana no kubicara umugisha, maze mwami yozwe mu maraso yawe igiciro kinini, maze mwami yongere kuba umwana wawe by'ukuri, agukorera kandi akubaha kandi akunagera. Ndasenge ishengero ry'Imana, ndasenge abantu benshi mwami barabagendera mu kinyoma, mwami ugasanga bagenda bavuga ko utariko ibyanditswe byera. Guhera iyi saha mwami bahingure, mwami w'icubahiro, maze ubasuke ku bushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo mwami babe ibyaremwe bisha kandi bagukorere, maze bakuvugire. Ijambo ryawe ribe muri bo, Mpwemu Yera abe muri bo. Ndabasabiye amavuta, ndabasabiye kuzigamwa no kurindwa, ndabasabiye Mpwemu Yera kugira ngo mwami bahagarare mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, maze barinde kandi bagirire neza. Ndasengeye umuntu wese. Urakoze mwami uko ari wowe utanga imbabazi n'ikigongwe, urakoze mwami yuko bakiriye neza, kandi ndabigushimiye nyakubahwa. Urakoze nubishimirwe, ni mu izina rya twitangiye Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Turasengera abagwayi bakire mu izina rya Yesu. Urwaye ufise umusonga, wowe ufise ibibazo by'amaso, wewe wumva ukeneye kwakira Yesu, nawe ufise umugwayi agwaye hari hose ari mu bitaro, reka tumusengere maze twese dusengere hamwe. Wari wese turagiye gusenga kugira ngo Yesu akore igitangaza, abagwayi bakire mu izina rya Yesu. Data gororoka mu izina rya Yesu, ndasengera abagwaye, ndasengera umuntu agwaye amaso akire, w'amaso we humuka, wowe ugwaye amaso nakire mu izina rya Yesu. Ndasengera umuntu agwaye malaria akire ingwara yiwe, iyo ngwara nisohoke imuvemo
igende mu izina rya Yesu. Ndatunumuje umuntu afise imisonga mu mutwe isohoka igende, abona abadayimoni n'imyuka mibi ndayitunumuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu agwaye diabete akire mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu agwaye ingwara zidakira akire. Izo ngwara ndazisohoje, wa musozi we uve muri uyu muntu agende burundu. Genda uyu muntu yongere gukira. Wa musozi we ndakwirukanye, toka uhunge mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe ukiza, niwe uvura, niwe muganga. Ndagushimiye kuri kurabohora abantu benshi. Hari abantu benshi bariko barabohoka, hari abantu benshi barimo barakira. Abari mu bitaro ndabasengeye, ujya muntu agwari mu bitaro nakire mu izina rya Yesu. Yumve gukira, atambuka agende mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abafise ingorane zitandukanye haba mu mashuri. Ndasengeye indero y'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, mu mashuri y'intango. Abanyeshuri mwese turagiye gusengana iri sengesho kugira ngo Yesu abagirire neza, maze muhabwe kumenya Imana no gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami. Ndasengeye ugwaruka guhera muri kaminuza na segondere eka no mu mashuri y'imyuga ariho hose. Ndasengeye umuntu wese ari mu ishuri yongere kuzigamwa no kurindwa no kuyoborwa mu izina rya Yesu. Ubahe guhagarara, ubahe kumenya, ubahe gutahura. Urakoze, ubishimirwe mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusozerere ku bantu bakeneye guhabwa mpwemu w'Imana mu mitima yabo kugira ngo buzuzwe ubushobozi. Wewe waje muri iki gikorane, wewe waje kumvira ijambo ry'Imana, wewe uri kurumva ijambo ry'Imana mu ma rezo sosiyo ahariho hose, kuri YouTube n'ahariho hose, ndagira ngo usengere kugira ngo wongere kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Wera Mana yacu yo mu ijuru, ndagushimiye ko ari wewe wasezeranye kuturungikira mpwemu yera. Ndasengeye umuntu wese Mwami yamaze gukizwa no kwihana, yongere gusukwa ko mpwemu yera, ubushobozi bwa mpwemu yera bumuzeko, maze yongere gukoreshwa ibyiza, yongere kuvugishwa ibyiza, yongere kuzuzwa imbaraga mu izina rya Yesu. Maze data, imyaga mibi tuntumuke, impwemu mbi zitunumuke, ivyipfuzo by'umubiri bitsindwe, kuzuzwe mpwemu yera gusa. Mpwemu yera bari wakugendesha. Wewe muntu w'Imana urakeneye guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo wongere guhinduka no kubicari mugisha. Niwakire mpwemu yera, nimwese nimwakire mpwemu yera, ubushobozi bw'Imana bubabeko, maze mwongere gukoreshwa n'Imana no kuvugishwa n'Imana no kwerekwa n'Imana, n'ingabire zose za mpwemu zongere kuza, maze munaguke, muvugutigwe, mwikangure, mubyaremwe bisha. Yesu abagirire neza. Imana ihabwe icyubahiro. Data urakoze, ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye ku bantu bahezagiwe bahembutse bongeye kuvuka bwa kabiri bujujwe mpwemu yera. Ndagushimiye ibikoretse n'ibitangaza, ndagushimiye ku bantu bihanye, ndagushimiye ku bantu babohotse, ndagushimiye byose. Urakoze Mwami kubikoretse, nushimwe kugira ijambo Mwami twamaze kumva kandi tukaba twagaburiwe. Ndagushimiye ku mihezagiro yose, izina ryawe niryubahwe, nuko ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yesu abahezagire mwese shengero ry'Imana. Haleluya. Haleluya.